Ndaramukije abariko badukurikirana barundi mwese aho muri ushobora kumva ururimi rw'ikirundi, abaha, abanyarwanda, abahangaza, abanyamurenge, mwese aho muri ushobora kumva uru rurimi, ngiye kuganira namwe. Jewe nitwa David Tuyisabe, ndi umurundi, mba mu gisagara ca Bujumbura, ndi imvukira yo mu ntara ya Rumonge, ariko mba i Bujumbura. Ni jewe nazanye iciyumviro c'uko horimwa mu Burundi igiterwa c'ikibonobono. Ndabihamagariramwo abarundi, ndababwira ati ni murime ikibonobono. Rero kumbure mumaze kunyumva kenshi canke mwagiye munyumva kenshi, hari ivyo ntashoboye kuvuga, ntari gushobora kuvuga mu ntango, ariko no munsi ndabivuge kuko mfise umunezero udasanzwe. Nicaye munsi y'ikibonobono, uyu munsi nabaye nka Yona kubera hariho akazuba aho turi, ariko ikibonobono cagakinze, ndi mu gitutu c'ikibonobono. Hari ikintu rero ngomba kubabwira cihishije muri uyu mugambi wo kurima ikibonobono, novuga nk'iyerekwa ridasanzwe. Barundi bene wacu, turi mu gihugu citwa nkaho gikenye ku isi, ariko ni igihugu novuga cahezagiwe n'Imana nk'uko dusanzwe tuyembera. Mwarumvise abatari bake bitwa nk'abahanuzi bagiye bavuga ku gihugu c'u Burundi. Hariho ndibukana Paul Gitwaza, n'umuvugabutumwa akomeye mu Rwanda, yatanguje iciswe Afrika Haguruka. Muribuka ko yigeze avuga ko ngo yeretswe n'Imana, avuga ngo ndabona Uburundi bugiye kuba Dubai ya kabiri muri Afrika. Hanyuma muri iyo misi abatari bake baravuze ku Burundi, harabagenda bavuga ko ari ivy'Imana yaberetse, harabagenda bavuga n'ibindi. Ariko kandi murerutse kumva perezida wacu Nyandicubahiro Evariste Ndayishimiye, umuvyeyi wacu, umujama wacu, ndamukunda cane, Imana imuhezagire, aho yabwiye abarundi ati Uburundi ni Edeni. Rero ndashaka ko mumenya kino kintu. Hariho intambara ikomeye cyane kuri Afrika, intambara mu bintu bijanye n'imbuto. Mvuze imbuto, reka tuvuge intambara ijanye n'ibirimwa, ivyo turima muri Afrika: umuceri, ibiharage, ibigori, reka mvuge kuri Afrika yose. Hari intambara ikomeye abazungu bateguye, mu nkundire ndayivuge kugira ngo nce nerekana impamvu ndiko ngendagenda mu ntara zose mu gihugu cose nsigurira abarundi ati nimuze turime igiterwa c'ikibonobono. Abazungu murazi yuko badukolonije, kandi igihe badukoloniza hari imbuto zimwe zimwe baje bazanye. Izo mbuto twarazirimye, ariko mu nyuma barafise uburyo bateguye, bavuga bati dukeneye yuko muri Afrika ziriya mbuto zabo bafise kama, kadabivuge neza, ziriya mbuto zabo bafise kama dukeneye kuzihonya, zihone bazosigare barima imbuto twebwe tubahaye. Nico gituma ubona baca bagenda muri aya laboratoire bakadukorera imbuto zizitwa ama hybride, bakatwereka yuko ari imbuto zimbuka cane gose
nk'ikigori barakubwira ko ikigori ca hybride cimbuka cane gose. Mugabo ugiye kuraba ico kigori canke iyo mbuto ya hybride ntisubira kuba imbuto, uca muyirya gusa, ariko hageze kugura imbuto uja gusanga mwasubiye kubarondera. Ubwo rero n'uburyo bumwe bwa mbere bwo gukora urudandazwa kugira ngo baronke aho bashorera imbuto zabo, badushore ko za fake, batwereke yuko ari nziza, ariko kandi tuzishoye hariya ntibazigure kuko ntibashobora kurya nka Union Européenne, ntibemera ibintu biba vyarimwe mu ubwo buryo, ibintu biba vyarimishijwe aya mangeri arimwo ivyo twokwita shimi. Bakunda ibintu biba vyarimwe n'umwavu kama. Izo mbuto rero baba bakoze gutyo zakorewe mu malaboratoire, intego yabo ni yuko arizo zigwizwa muri Afrika, za mbuto kama zihone, basigare batudandaza ko imbuto. Ariko batudandaze ko imbuto iyo tuziriye canke iyo tuzirimye tugafungura, uca usanga zaduteye indwara. Usanga umuntu agize umuvyibuho urenze, canke ugasanga izo mbuto canke ivyo bintu biba vyarimwe mu ubwo buryo bidusigiye imigera runaka. Muri ico gihe ukasanga turagwaye rero indwara ziyobeye, hariho nk'indwara zagiye ziza umenga nyene ni shasha. Kugira ngo rero abanyafrika duce tuguma tugenda kwivuza iwabo, bo iyo ndwara kuba baba bayizi, baba baza ati iriya mbuto twarayikoze, twayikoranye umugera runaka, uyiriye imyaka 3 uzoba ushobora kugwara indwara imeze gutya, hanyuma umuntu azoca atangura kuremba, aja kwivuza ko tuzoca dukora umuti uvura ya ndwara, kugira ngo uwo muti wabo bakoze ucushirwa ku isoko, abanyafrika tuce tuguma tuwugura. Bobo ama company yabo akora imiti acaguma aronka abakiriya. Hari ingwara bakora usanga bavuga zikogwa, usanga bakoze nka virisi runaka barayirekuye, canke ugasanga bacishije muri ivyo nyene vy'ibiterwa batuzaniye, kandi babishiramo n'amahera menshi, ugasanga bariko baraha amahera leta. Mugabo amaleta yacu ya Afrika bakaca bayobrija ngo ni muri mibi. Ugasanga nk'ubaraje barafatiye ku bibazo mufise, bakavuga ati nta mabarabara mufise nk'akarorero, twebwe tububakira amabarabara, muga natwe muduhe isoko yuko muzohora mugurira ibigori iwacu, canke vyuko muzohora murya umuceri mwaguriye iwacu, twabafurnishije twebwe. Womenga ni ibintu bitumvikana, mugabo kuba bitahura baravyumva. Muri ico gihe rero uca usanga bobo baronse isoko, marché de Kurema, bahejeje gucreya isoko badandarizamwo za mbuto zabo bakora mu laboratoire. Hanyuma izo mbuto nyene kubera ko ico gihugu muba mufitanye amasezerano yo gukorana, ico bita ngo ndakuvuga ngo ni amasezerano yo gukorana urudandazwa, partenariat. Muri ico gihe uca usanga baciye bagira haciye haduka nk'indwara muri ico gihugu, bo bakaca bavuga ati okay, ni muduhe isoko tuzana imiti ivura iyo ndwara. Mugasanga iyo ndwara barayizi kubera ko izoba yavuye kuri za mbuto zabo bagize hari. Umva muri ico gihe zocuga umusanga twebwe tuguma twivuza iwabo, twivuza iwabo. Ibi rero ndashobora kubitebako ugasanga sindiko ndabitahuza abantu neza, ariko ejo aho bukera ugiye kuraba nk'iburaya, urimye
ivyo kurya vyo ngaha ukabishora, hariho amakondisiyo batanga bakakubwira yuko nk'ikintu uba wararimye ukoresheje uyu mwavu w'ikizungu. Tuvuze umwavu w'ikizungu n'uyu mwavu urimwo ibintu novuga vya shimi, bakanka ivyo bintu kubigura, ariko bakavuga ati mu gihe ibintu isi uba warayiteguye ukarima ukoresheje umwavu kama wo bita bio, ivyo nivyo bintu bashobora kwemera hariya. Tugiye rero kuri vision nyezina yinyegeje inyuma y'umugambi w'igiterwa c'ikibonobono, ni uko dushaka yuko ubwa mbere iki giterwa tukirime, ikinyana c'iwacu ikimuna twarimye ngaha iki nicaye musi ni igiterwa co ngaha nyene iwacu, iyi si hybride, iki ni igiterwa c'ikibonobono kama, kimwe ca kera gitacishijwe mu mashine, kimwe Imana yarema. Iki rero uku kukirima urana ko kigira amababi menshi, kikama imbuto nyinshi. Rero nifuza yuko ejo aho bukera abarundi kujya mbona nabahamagaye vuga ati nimuze dushire hamwe inguvu, nshaka yuko tuzokubaka uruganda rukomeye dukoremwo ifumbire. Iki giterwa kiravamwo ifumbire, iki kibonobono kiravamwo ifumbire ikomeye cyane, wanashaka izimvye, wanashaka ifise akamaro kanini kubijanye n'iki, kubijanye n'ibiterwa. Abashaka kubikurikirana kuko umwanya ni muto, murashobora kuraba mukandika tourton de ricin mu gifaransa, muraja kubona ibigize iyi fumbire. Reka hano ndabe mu bihugu bayikoresha baravuga yuko ifise azote ibice bine 4.5%, bine n'igice kw'icumi. Irafise phosphore ibice 2%, irafise potassium igice 1%, irafise matière organique ibice 80% n'ibindi. Aho bereka muri laboratoire twipfuza biciye muri uyu mugambi ko umuntu wese azoba yipfuza kurya ifu y'ikigori, y'ingano, kunywa ikawa, kurya ikintu cose, kunywa jus yo mu Burundi, kunywa umutobe w'ibitoke wo mu Burundi nimba bitabigwa, kubera ko ivyo biterwa bizoba vyatabiwe n'ifumbire kama, kandi tukeneye kuzorima imbuto kama. Rero twababwiye ikibonobono tuja kuvuga ivy'amavuta gusa, ariko mumenye yuko inyuma harimwo ifumbire. Wowe rero uri kuranyumva, twifuza yuko ivyo bintu tubizibirira kare tutaronegwa. Nico gituma nosaba ababishoboye mwese, inshuti zacu, aba diaspora n'abandi bose bakunda uburimyi, mwegere bariya bagwiza mbuto hariya, narabonye ni benshi, babahe imbuto atari ama hybride, hanyuma tuce dukora inguvu nk'abarundi, dushireho ihinguriro, turonke ifumbire iri bio, iri naturel, ifumbire kama iwacu twikore ngaha nyene, kugira ngo ejo ntituzobe twumva umuntu ngo yagwaye ngo ibigwara ibi n'ibi na biriya biturutse kuvyo yariye hatazi ivyo bigwara yabironderera. Mugabo tuko turabiterwa nabariya bakeneye kutudandazako, icumva baba bakeneye kutudandazako, bakeneye batudandaza ko izo mbuto zabo,
bongere kandi bazoca batudandaza kw'imiti izoguma ituvura ivyo bigwara bizoguma bidufata tutazi. Hanyuma kandi ikindi kintu n'amafaranga. Iki kibonobono kirimo amafaranga menshi cyane, ndababwira ukuri, kirimo amafaranga menshi cyane ku buryo naho twababwiye yuko abakirimye tuzogurira 5,000, ejo aho bukera ndavye ingene amasoko hirya no hino baguma babaza ku barimye ikibonobono, amafaranga arashobora kuziyongera. Rero nico nagomba kubabwira, ndakivugishijwe nuko nicaye ngaho musi kibonobono naryohewe, ndamenyesha yuko ngaho ku kibonobono ntaco guta gihari. Aya mababi yose aya n'amafaranga. Ejo tuzoba tubasaba ati gende mukokora amababi muzane, harimo ifumbire nziza cyane kandi yoroshe no gukora. Nivyo rero namba kubabwira, ndasaba umurundi wese yonyumva, Uburundi bwacu kizoba ari igihugu gifise abasirikare, abakinyi umupira bugaye, abakina sport bugaye, abapolisi bugaye, kubera bazoba barya ibintu bikomeye kandi abantu baramba. Kizoba ari igihugu mu myaka 50 iri imbere muri vision 2040-2060 tuzoba dufise abana bafise ubwonko bukaze bukomeye, batora ivyigwa cyane, biyumvira ubuvumbuzi. Wa wundi ashobora kuryama akavuga ati je nokora kino kintu. Kuko impamvu tutiyumvira cyane ibi bintu dufungura, usanga biriko biragenda bitwica mu mubiri, vyica uturemangingo tumwe tumwe, ugasanga rero n'ubwonko ntiburonka ingaburo ikwiye, na cyane cyane kubera yuko tuba twariye ibintu ivyo vyayo ma hybride kandi twatabije umwavu atari w'ikizungu. Muhora mubona irya yayi irigi ry'inkoko y'ikirundi n'irigi ry'inkoko ya mutoyi, canke muravye inkoko ya mutoyi n'inkoko irya y'ikirundi, murana ko hariho itandukaniro. Akoze cyane rero Imana ibahezagire. Umutahe ni 12,000. Wowe ushimye iyerekwa ni rimwe muri menshi dufise, zogenda tuvuga gato gato mubone iyo turiko turaja, kandi ubwanje ntavyo noshobora wewe tutari kumwe. Zana rero imitahe ushiremwo hajya, turimo ikibonobono, tugura imashine ikanya amavuta, turonka itoroto, tugura imashine izirazana no mababi urana nkaya ni menshi, dushiremwo turonke ifu, hanyuma turondere abahinga hariya ndabafise sino bavuga ngaha, twavuganye vuba cyane cyakore dukora ifumbire tuyijane muri izabu, bayipime bayemeze, muzorabe yuko ejo aho bukera umuntu wese atazoba yifuza kuza gusumira ngaha mu Burundi, kubera aziko azoba aje gusuma indya simuvura. Mana rero ibahezagire, ndashimiye Zombi cameraman aritanga cyane, Imana imuhezagire, arafukamye hasi, saba Imana iduhe kamera nziza, turayishaka iduhe drone ko nka turi mu murima, twari kubera kimwe no murima usa. Hanyuma kandi duhe n'aka déplacement, Zombi azohore yiyunguruza n'aka déplacement, tumwongereze n'umushahara, n'agashara kiyongere, kubera nkuba arafukamye, ipantaro iracafuye, ari mu bivu, kubera siwe wenyene, hariho n'abandi bana inyuma. Rero dushaka uhereye kuri aya mababi yose, n'iki giti kimaze gukura cyane ukabona ko cashaje, dukeneye ko tuzoca tuza tukirandure kuva mu mizi, tugipakire mu miduga, duce tukijana mu mashine. Niyaba uburyo bwabonetse, saduse mashine zishobora gusya kino giti, ano mababi yose, aho urumva bimwe vy'imbuto tubabishize ku ruhande, tuce turonkamwo, hariho poudre, igafu turonka, tuzoca tuyigiramwo utuntu novuga tw'utubure
granire tuntu twiburungusiye. Hanyuma ariko iyo poudre hari ibindi bintu tuzoyivangamwo, two turavugana n'abahinga basanzwe bazi gukora umwavu kama. Ngaha barahari, twaramaze kuvugana, tumaze kuronka ico no kwita matière première. Tuzoca rero tuvanga n'ivyo bindi runaka nyene biri ngaha imwe tugendana, harimwo umukoyo, uyu mukoyo nyene wacu. Hanyuma tuce turonkamwo rero ifumbire bio. Ya yindi tuyirimishije tuzokwimbura ibintu vyinshi cyane, kandi twimbure ibintu ubiriye bigaruka bikaba umuti. Dukeneye Uburundi bw'ibigatanya, dukeneye Uburundi bw'abantu baramba, dukeneye Uburundi aho ntuzeye novuga esperance de vie, amahirwe yo kubaho yiyongerako niburi akajako nk'iyindi myaka 30 canke 40. Dukeneye ejo ko biciye muri umugambi w'ikibonobono Uburundi buzoba ari igihugu ca mbere kigendegwa n'abantu bavuye mu mahanga, atakindi kintu kibazanye baje kurya mu maresitora yo ngaha iwacu, kuko hazoba hariho indya zibavura zarimwe n'ifumbire iri naturelle, kandi twarimye ifumbire, twarimye imbuto kama. Aha rero tuzokorana na babandi baragwiza mbuto abitwa bagatabazi hariya. Je naramugendeye, narabonye aracafise za mbuto za kera, ivyo bigori mwumva aracabifise, aracafise amatugu, aracafise ivyo twita ibisunzu, aracafise ya mateke ya kera, aracafise vya biharage vya kera atari amahybride. Rero baje batubwira ngo bijya ntibicimbuka kubera isi yacu yaramaze gutituka. Mugabo mwifumbire buca dukora mu ruganda abarundi buca twiyubakira, aho tuzokora ifumbire ivuye muri ibi vy'ikibonobono, itoroto, aya mababi vyose. Ivyo rero bizoduha kuronka ifumbire ituma twimbura vya bindi biri naturel, dushobora no gushora i Burayi, dushobora no gushora novuga ya i Burayi. Rero jaka yuko murunganwe ruri imbere Uburundi kizoba ari igihugu caho umuntu ashobora gufata indege avuga ati ngiye kurya mu Burundi. Kizoba ari igihugu kigendegwa, igihugu kirimo abantu bakomeye badakangwa n'ubugwara, umuntu ataribwa n'umubu ngo acaje hariya kuryama mu bitaro, ariko umuntu ashobora kuribwa n'umubu akaguma akomeye kubera yariye indya zitarimwo iyindi migera kanaka. Twifuza ko baronka aho bicara, kandi tubikoranye umutima w'urukundo bizogenda neza. Imana ihezagire wowe wese kuva kuri nyakubahwa umukuru w'igihugu gushikana kuri nyumba 10 bobo bakora ibidasanzwe kugira ngo igihugu cacu kirushirize kugira umutekano ukwiye. Ivyo turabibashimira. Ubu rero turi mu rugamba guterambere, ubutare hariya dushimire uriya muhungu yatweretse, nimba ari umugabo yatweretse amoko ngira arenga 20 y'ubutare. Hanyuma n'abandi bari nyuma, uri ko arakora wese turamuteye intege, twese dushigikirane muri uwo murongo, twiyubakire igihugu ata munyamahanga arimwo. Kandi aziko tugiwe imbere na kizigenza wacu umujama w'abajene kwiyerekwa agiwe, ndazi neza ko umunwa uzoronka umunwa wose, kuko umunwa wose uzoronka ico urya, umufuko wose uronke amafaranga, igihugu cacu kibe igihugu c'akarorero. Nifuza yuko biciye muri uyu mugambi w'uburimyi bw'ikibonobono, hamwe abari hirya no hino boshishikara kumfasha bakaza muri uno mugambi bagashiramo imitahe,
cifuza yuko ejo bukera abazungu bazotangura kwandika ku Burundi bavuga ati umuvuduko w'iterambere Uburundi buriko urateye ubwoba. Murakoze, Imana ibahezagiye.